Ndabaramutsa nshuti bagenzi mudahengeshanya kudukurikirana kuri Argos TV mu kiganiro tuyagire. Ikiganiro mugiye kuza murakurikirana kuri no televiziyo yacu kizobamenyesha cyane ku bintu byagiye biranga Burundi n'abarundi, imico, akaranga ndetse n'ibintu byagiye bifatirwa ko mu mico y'abarundi, ndetse ugasanga bigenda biratanga n'inyigisho canke indero ku bana bagenda barakura bakagenda bakura bafise kirazira, bafise ibyo bubaha, bavuga bati kino kintu twaracumvise twarakibujijwe. Rero muri iyo ntumbero tutegerezwa kukicubahiriza kugira ngo ibyo bagenda bababwira bishobora kubashikira mu gihe batovyubahiriza ntibiheze ngo bibashikire. Muri kino kiganiro rero tuyagire mugiye kuzoza murakurikirana cyane ko twababwiye imigani, ibitito arivyo vyagiye bitanga inyigisho nyinshi ku rwaruka rw'abarundi ndetse n'abandi bantu mu mico itandukanye, bikabatuma bagira ivyo bubaha, bagahituma bikabatuma kandi bagira ivyo baziririza. Mu migani n'ibitito benshi murabimenyereye, ni ibintu byagenda bikoreshwa mu gutanga inyigisho. Mbere benshi barahava bakavyita ishure ryo ku mugoroba, aho umuvyeyi yakoranye abana biwe akabajana ahantu bakoraniye ku rubumbiro, agatangura akababwira umugani canke ibitito. Rero nivyo natwe tugiye gukoresha muri kino kiganiro, twongere tubabwire n'ibindi biri hanze y'ivyo, ariko byose bizoza biraba ubuzima bwagiye buranga Burundi n'abarundi. Mu migani n'ibitito rero nkuko twababwiye, ryabaye ishure ryo ku mugoroba nk'uko mwavyumvise. Rero umuvyeyi yakoranije abana agomba babwire, bavyita guca umugani canke ibitito, akababwira ati ngomba ndababwire ndabatitire. Rero nko ku mugani hariho amajambo cane niyo tugira dutangure kubabwira azoza araranga bino biganiro tugiye kubashikiriza. Hamwe yavuga ati ndakoranije abana ngomba ntangure ndababwire, kugira ngo rero ntiyababwira ati reka ndababwire igitito canke umugani bamaze gukorana. Hariho amajambo yakoresha kugira ngo abariko baravyumva bavuge bati aratanguye. Ku mugani hari aho yavuga ati harabaye nikabe hapfa imbwa n'imbeba hakiri inka ingoma. Ubutavuze ivyo yarabwira abana ati ngoma ndabacira umugani w'ikamugani wavuye ikamugani, ndetse n'abazova ikamugani bazosanga ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani. Akaheza agatangura ati harabaye. Ahejeje ivyo akavuga umugani ugahera, hanyuma akarangiza avuga ati sije no hahera. Muri sije no hahera rero yaca agenda atanga inyigisho, akavuga ati hohera naka yagize ibi n'ibi. Donc umuntu yaba yakoze ibi byo twokwita ibidakorwa niwe baca batako bikosa, hanyuma akavuga ati ibi bintu ntibikabe. Abana rero bagaheza bakavaho bumvise ko hari umuntu yakoze ibintu bibi canke yakoze ibidakorwa, ndetse imico y'Uburundi canke abarundi batakunda. Mu bitito vyari nkuko nyene, hoho yaratangura babwira ati harabaye, akabandanya akababwira mu kurangiza naho nakavuga ati sije no hahera. Avuze sije no hahera yaheza kurya nyene ku mugani, akababwira ati hohera uriya yakoze ibi n'ibi n'ibi. Mu kurangiza umugani mu bitito yaravuga ati hariho akajambo yahereza ko kugira ngo abariko baravyumva bumve ko ivyo bintu byari bifise ishingiro. Yaravuga ati nciye mu burogo cika urwamfu, nciye mu mahonda cika ibishakara, nciye mu mateka cika ibigomogomo, nciye mu kabande ndabandanya agahene kamanume katime. Akarangiza avuga ati vyiramvyiruke. Bakunzi mudukurikirana, tubamenyeshe ko kino kiganiro tuyagire mugiye kuzoza muragikurikirana nkuko twababwiye kuri Argos TV. Ko mhatumye Imana jewe mugiye kuzoza murabona kenshi ndiko ndakibashikiriza. Tubasezere tubifuriza kubandanya mudukurikirana nkuko mwama mubikora, naho utaha.